ubutungane iterambere ku bene gihugu bose ba komine Nyanza n'intara ya Burunga. Nyakubahwa chef de zone tuyoboka kandi tumwiyumvamwo, amajambo avuze ni meza cyane kandi twese dusabe bene gihugu bari ngaha mu kumera amashi. Ibikorwa rusangi biri hari kandi twatugerezwa ko biyoboka. Mugabo nkuko yabivuze, birababaje kubona kwibarabara ry'umuntu inzu parasera yiwe kwavuga ngo nimuze mukora ibikorwa rusangi ku nzu yiwe ibarabara. Tuge nka muri quartier ngaha usanga mbere bucimburirwa, uzosanga mu ibarabara barimyemwo ibiharagi ibigori kandi ari barabara ritunganije. Kateswa aheruka tusanga nagahwero ucamwo kugira ngo ushikire inzu y'umuntu, ngacorondera mu bene gihugu ntibagende kuhakora. Uyo muntu wewe arahabona cyane ntabona. Twasaba abanyumba 10 chef de quartier abana ko bakurikirana kugira ngo igisagara tugiye mu gisagara gisukuye, umwe wese akore imbere yiwe. Nyumba 10 nibaza yo nimba sinzi ingene bitunganije, arashaka gusaba igitasi ujya muntu asanze atasukuye hajya nacibwa amande ahanwe canke ahanurwe. Igikurikira mu ndongozi nyakubahwa chef de zone, nturi muto mu mutwe uragutse. Twaguma tuje mu kibazo gihanze abene gihugu. Benshi baravuga ngo genda toteza abantu ikibazo cy'ibinyobwa bya brasserie. Ikinyobwa cha brasserie abene gihugu bari igihugu cyane kandi byo niko ndavuga ngaha benshi birabababaza. IKL kigeze ku 5,000. Banyakuba ndongozi gikurikirane kandi bajya abantu kubahana babikora ntimubarenganye. Hana nyumba 10 na chef de quartier kuko nta kintu kiba nyumba 10 atakizi atakibona. Ibyo byose barabizi. Naba intumbero ibinyobwa bitemewe n'amategeko aho byatujijwe. Uno munsi uronde ikanyanga ntirongo kubera bene gihugu bahagurukira ikinyobwa cha brasserie. Turasabye n'ukuri mu gihagurukire ibyo biva kuki. Nyakubahwa ndashimye ku mwanya mwaduhaye tubakengurukira. Zone urakoze kuba udukoranije ngaha ku by'isuku biratangwe rero hanini sivyo ngaruketse ko jewe tuzokora hanyuma je gituma mpagurutse ngaha mvuga niki Juma yavuze ibyerekeye n'inzoga. Inzoga iza kunywa ugomba ushonje ntuza kunywa inzoga ahakuzimvira yiheba. Je mpagaze ku biciro by'ibiribwa mu komine yacu nziza ya Nyanza. Ibyo biciro by'ibiribwa birarenze. Uno munsi umuceri wanyu mugeze ku 8,000. Uno munsi ibigori wese agurisha uko agomba. Ifu y'ibigori wese agurisha uko agomba. Igiharaga agurisha uko agomba. Je mani makomine ngenda hari amategeko y'ibiciro bitarenga badandaza. Mugabe birahi Nyanza na Kamara amazi. Ujanye 10,000 ugura ibiri by'ibiharage. Ujanye 20,000 uzana ubufu ibiro 5 n'ibiro bingahe by'ibiharage. N'abo bana ntibakwirwa mu rugo. Turasabye ibiciro by'ibiribwa aho Nyanza yacu hari ibiribwa nta biribwa bikenye. Mutugarukire mushe kwa musanteri mugere ku biciro by'abantu badandaza ngaha.
umuntu ari kudandaza uko agomba ngo uragura ugomba utagomba ureke ibintu biraduteye impuzu mabaro ngaha abafise abana batamatakazi abishyira mu 200 abaca nayanira mu iryo soko jewe nico mpagurutse mvuga kikaba ari ico tugira imana hanyuma je magaze ngaha mvuga ku makenga kandi ngo yasaba amakenga dufise ngaha muri mutumba wa Bogogwa ni risike busha tugira aho dushaka kugira ibibazo bitazopfa twikuyemo ari ikibazo cy'isoko n'ikibazo c'ababaye ku ipoto iri ngaha ku ntuze aho ku Mwarabu iriko abantu benshi hama tukaca tubana izo nsinga ziheruka gutegwa n'imodoka irazicagagura twasaba ko mwodufasha kugira ngo mutubwiye abantu bo muri Regidezo ngene bodufasha kugira ziya nsinga zive kuri ya poto kuko isoko yashaka gusha na banki gasha n'abene gihugu bagasha aho twashaka tubasabe barabe ukuntu bohindura kugira ya poto bashyire ku nsinga nkeyi nyaburyo tubushaka gutikiza ibintu byinshi mu isoko n'imiryango yacu n'amabanki agasha tugira amahoro. Uwa mbere cyangwa kuvuga ibijanye n'ibiciro bya brasserie kukivuga mu ikoraniro nk'uku kiroroshe mugabo ugiye kuyigura mu telefone ati yamara simbira hano urabe ibiciro uyu muntu ariko aradandaza inimero y'uwanje ni 32 67 24 25 kuko ukimvuze ngaha uzora amaze kuyikonsoma wavuga ngo naka icyo bitwemeza niki uri ahantu rero yayiguhaye icyo ati ngo hano ndakurihe ukacumuri abaho magati ko turabibona ncamona yuko igiciro adandaje kitemewe n'amategeko nibaza kwico gitahurize hanyuma nyakubahwa mwavuze kandi mwavuze ibintu bikomeye je mbere ko bashimira kandi mbere tugiye gukorana muri bijanye n'isuku tugiye gukorana cyane muri ibintu bijanye n'isuku kuko itangiro rya byose ni gusukura aho tubaye abantu tukaboneka neza igisagara kaboneka neza uwo wese akabifata nka nkama akabona yuko igikorwa cy'isuku kitaraba bamwe ahubwo kiraba twese ngaha ari ahatumbereye akabona ati ahantu harakwiye gukorwa ahantu harakwiye gukorwa hagasa neza hagasukurwa turebaza ko tuzokorana cyangorane hari ibijyanye mu isoko nababuza kanyejo ko twabonye na padoni konza kuza mu isoko kugira ngo twazungure twarabe turabe bikenewe kugira ngo bigende neza mubwiye rero abantu bose badandaza yamudanaza imiwi yamudanaza amavoka yamudanaza botike yamudanaza farumasi yamudanaza ibyo byose uzikari mudandaza dutanze ukwezi kw'icumi kuzoba bafise amapubere impande y'ubudandarizo bwabo ubu komine irikirangaje abakozi bazohora bagira isuku bazagije inuze gukura no kuraba ko hameze neza mu mikora nibasanga ibicafu mukora impande y'ubutike yiwawe mwavuze ibijyanye n'ibitasi n'umushikiranganji wa mbere yarayarivuze ibitasi ko bigira bikurikirana nta kinya cyo kuguca igitasi mu gihe tuko turavuga abantu bamwe bakica amajwi uku kwezi kw'icumi guherana aba bose bari ngaha badanaza bose bari ngaha bose bari kumabarabara bafise pubere haza bariho abakozi rero abakozi bazo bagiye kuza gutora ibintu muri pubere bagenda kubisesa ahabigenewe bizosubira rero kubona umuntu yiyadukiza apfa guta ikintu abonye uku kwezi kw'icumi ni kwahera atapubere wasizeho impande y'iwawe tushatuza kwa n'intwaro hanyuma ubanze kwanjura igitasi cy'abantu baza gukorera impande yaho ukorera aho rero ico nibaza yuko abadandaza bari ngaha baca bavyumva ikijanye n'amazi mu isoko ico kirandengeye ariko kandi
ndafise aho shikana nanje ibibazo ko ikibazo cy'amazi si isoko gusa uruhande rwa Bogorwa kuduga n'ahandi henshi amazi sagaseshwa rumuri ni make ariko kandi hari umugambi w'igihugu muri amara kazoza amazi bariko barayakora nibaza yuko guhera mu mwaka uza amazi inyanza kitazoba kikiri ikibazo kandi murabona yuko ibikorwa bigeze kure hanyuma ikijanye n'ibiciro by'ibifungurwa abantu b'Inyanza turi mu bihugu bitandukanye twese babaye mu bihugu bitandukanye hari abaje Inyanza baje kurondera hari natwe dusanzwe tuba Inyanza ikintu rero kizotuma ibiciro bigabanuka nuko dukura amaboko mu mpuzu tukarima tukaja kurima abarima ni bake nariko bafungura turi benshi kuko jewe narima ujya karima uwundi akarima uwundi akarima uwundi akarima uwundi akarima uzogura icyo udafise muga kibyo ufise uzokwibura kugira gute kukigura nagomba ngiye ko ngabisha mu nama duherukamwo baravuze ikibazo kijyanye n'ifumbire hari abantu baje kurondera ifumbire ku bwa business atari ifumbire yo kujya gukoresha mu mirima abo bantu rero byoba byiza babihagaritse kuko turi muri enquête tuko turaperereza turabe abantu baje kwakira ifumbire koko barafise imirima bayijanyemo ugasanga umuntu afise umurima arabuze ifumbire mugabo umwe akora business niwe karahabwa ifumbire kandi gatakaja kudandazwa kuri ba bene gihugu ku giciro kutemewe n'amategeko cyo byiza rero bihagaritse nzokwitonya kwa Musanteri ndamubwire tuvugane ibijanye n'abo monitere ku mitumba barabe naka afise indimo zingana gute zizotwara imifuko ingahe y'ifumbire bamwandike bariko ifumbire bizotwara uko birahobaje kubona umurimyi arima umurimyi muto muto akarima akabura ifumbire aja gufumbiza mugabo ugasanga kubera ya business kubera byaka ugasanga umuntu aragiye bamuha ifumbire imifuko 10 barayitwaye acagera kwigurisha kuri babandi barima kandi wadafise agira gute ayishira ari business naho sora abanyagihugu ni kudoma kurutoki mu badome kurutoki abo bantu tubamenye hanyuma tubashengeze kuko leta nakidakora etuhira amafaranga menshi kwidafumbire ubwo kwaba ibiciro amubere gihugu ariya n'ibyo leta iriya leta n'ibiha byinshi kugira ngo mwene gihugu yoroherwe mu bikorwa iki rero nta kukideya kukivuga tugiye guhaguruka kandi tuzogihagurukira kandi tuzokigwanya kandi bizogera neza kugira ngo abanyagihugu muri zone Nyanza tugwize umwimbo hari kibanzo kijanye no guca imikobeko mu ndimo abahinga b'indimo ku mitumba nibaza yuko bazogishwa inama na Musanteri kugira ngo ababwire ukuntu bazobasigurira ukuntu bazotangura guca imikobeko mu ndimo ko basanze henshi baragenda bagatabira hanyuma agaca haterwa n'amazi yafumbire yose igaca igenda mugabo hari imikobeko ifumbire izoguma iri hahandi nyene hanyuma isi nayo igira kanovera ariko kandi hari n'abantu badandaza ibidandaza bakarenza bakikika mu kiza ugasanga nk'umuceri uguze 5 ahari uguze 65 ibyo rero tuzovugana na Musanteri kugira ngo turabe ukuntu iyo ngendo yohagarara mugabe kinyamukuru nuko abantu bo muri zone Nyanza dukora ko mu muzu tukarima urahano yavuze ngo mwene wanyu yatunga inkoko nawe uzutunga imbata kuko uzogera gutoresha udafise kuriwe nawe uzogutoresha udafise iwawe hanyuma kijanye n'insinga naje amapoto reka tuza kuvuga na chief wa Egidezo kugira ngo aze kwashika arabe icoko kugira ngo abantu boye kuzogira ibibazo nibazire mu ncamake nagerageje kwishura
uko byari bitekanijwe. Ibisigaye n'ukuri twagomba tubarekure mongere muturekure kugira ngo tuje kubandanya iyindi mirimo. Murakoze, Imana ibahezagire. Kuzagira rusasuma y'umusegeteri uvuga ntibakubura muhira bazoza ubwa mbere bakubuze bazogaruka kugira kabiri bagura kugira gatatu bakubuze ari ibintu batosha abandi. Twagomba no kubasaba imisegetera muge kuronka nta musegetera n'umwe w'amafaranga azoriho na bene gihugu urimo. N'umusegetera waguzwe na leta waguzwe ku mafaranga menshi. Hari abantu rero usanga arose umusegetera akacandikisha abantu benshi bari umusegetera myinshi acenja bukani Tanzania aho barobesha inuzeye cyangwa gasanga ijya misegetera niki yakora mu mazi baza kurondera kwa bufi butogo cyangwa gasanga bagiye ahantu bateye isogoro barazingiye n'umusegetera. Muntu uzofatwa wakoze iryo kosa no kuvuga nta gaciro uzobuhaye leta yo yakoze iryo bikorwa. Tuzogutora tugushikiriza ubutungane hanyuma bagucira urubanza ruberanye. None rero karakunaye nibagiye kandi ngo arahogwa n'amagwa ahantu manibuka n'ibindi reka rero twamaze gusezera dukanye kamaso dukanye k'imitima urakoze.